kureba mbaye haguza muri amasura abiri bamwicaje hasi muri kaburimbo bari kumukubita yibye telefone ureba iyo shusho nurangiza wongera mukuru afite ubuhiri 2015 urupfu rwa breaking what nuje ushaka kureba mbaye haguza muri amasura abiri bamwicaje hasi muri kaburimbo bari kumukubita yibye telefone ureba iyo shusho nurangiza wongera mukuru afite ubuhiri 2015 kuri bariyeri higa rimwe mu mufata imbwa mukayipata mukayizamura mu biti hejuru mwaramufashe mugira ikintu cy'igitangaza nta kintu kimurimo yaba spiritually biblically nta kirimo mu buryo bw'ubwenge nta kirimo mu buryo cyo koze ikintu cyaba kirimo gusa nuko yaba mobilisateur mwiza we imbonera kure niyo wafata imbonera kure ugateranya intera mugateranya FDLR yazibera umuvugizi mwiza umuvugizi ngo mugira igitangaza umuvugizi imbonera kure ashyabye ya umukangurambanga wazo wagenda muri Kigali yose ukayirangiza utawe nimbwa bagonze ku buryo yapfuye iki cyapfuye reka rero biramba nasetse nahweri cyo koze kumuvugaho manze bikora views kandi ibintu bikora views kuri YouTube byo biba ari ibintu bya danje reka ngubwire imbwa ya prime bayigongeye mu ibarabara Bujumbura nabi breaking akureza ku breaking mbaye haga imbwa yo mu rugo rwa prime bayigonze biri so heavy kuruta urupfu rwambaye haga kana YouTube mutangire mu breaking inkuru zimbwa za bagongeye muri Bujumbura ziruta yo nyankaragata kuvuga ngo yapfuye urabona uri umwambitse bitejya atakineneka kuri bisi we mbwira ese 2015 igarutse mu mbonera kure zaba zifite ubuhiri muri Bujumbura iyo mbaye haga yabi imbwa ukamwita imbwa uri umuntu vraiment atagaciro nta nicubahiro vyogo ibaze rero umuntu ari karita imbwa niwe muntu yitwa umuapotre niwe muntu avuga ko avugane n'Imana buri munsi niwe muntu avuga ko so hagati y'uyu mugabo na apotre mbaye haga byukuri n'indari imbwa Mwe koramutsa mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese nahagize naho aherereye turongeye kugaruka aha ni kumugwa media wo turakora sabone cyangwa subscribe nubikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane turabakunda cyane gose abadukurikirana bari mu Burundi shout up to you muri abantu b'intwari cyane turongeye kugaruka kugira ngo dukubitire ku mugaragaro uno muntu yigira ngo apotre ikiganiro ndagikoze ndacerekeza ku mu apotre yitwa Mutabazi abanyarwanda muramuzi mbese n'abarundi mudukurikirana ngaha benshi muramuzi cyane so ngoma mvuge ku majambo yahejeje gushikiriza ni ikiganiro mbonye kumbonesha kure yo mu Rwanda ariko byansiko nihangana kubera ko jewe mu bintu vya mbere ndi allergique n'umuntu ashobora kwifatira mu gahanga umuntu so ibyo bintu je birangora kwihanganira cyane iyo mbonye umuntu ariko arafata nabi wundi muntu ntibingwa neza for sure ntibingwa neza so umu apotre Mutabazi n'umuntu ahejeje kwifatira mu mutwe cyane umutama twemera ko je mu bantu ba mbere nemera apotre mbaye hagarimo kubera ko apotre mbaye haga n'umuntu yatweretse ko ari umupatriote ubushize ryari narakoze ikiganiro mvuga ku rupfu rwiwe ukuntu rwajugumije abanyarwanda bariko baragira nte mbo ivyo navuze nivyo nje gushimangira ngaha biraboneka neza ko nubwo badashaka kubigaragaza apotre mbaye haga abamereye nabi cyane apotre mbaye haga n'umuntu umwe yashoboye kubuza inyungu cyane z'abanyarwanda n'inkotanyi muri rusange ndiko ndabona imbwa nyinshi ziko zirakuga cyane zikuga mu biganiro bitandukanye ariko uyu apotre Mutabazi jewe sinotangazwa n'ibyo avuga kubera ko uyu apotre Mutabazi je ndamuzi mu manyanga menshi uyu apotre Mutabazi ndamuzi ataratangura no kuvuga ibintu by'uburofa nk'ibi ku mashosho media ndamuzi cyane apotre Mutabazi nimba hariho umwescro wa mbere u Rwanda rufise uyu mugabo arimo ndabisubiyemo
nimba hariho umwesikro wa mbere u Rwanda rufise uyu mu Apotre Mutabazi arimo. Apotre Mutabazi ni umuntu yagiye avuga mu wesikro bwishi cyane. Uyu mu Apotre Mutabazi ni umuntu yaciye muri ribu cyane yagirizwa amanyanga wesikro ibiki aho yazuruma amafaranga abo yahenda wesikro. Ariko je byaranantangaje cyane mbonye asigaye avugira u Rwanda, mbonye asigaye ameze nk'umuvugizi w'u Rwanda. Mugabe ibyo ntibintangaza kubera ko narabivuze u Rwanda ruri mu kajagari kenshi cyane. U Rwanda ni uruntu rwahaye uburenganzira. U Rwanda je ndibuka ko umukuru wari bigeze kuvuga ati ja muragenda hajya mutuka banditse mubatuka. Rero ibyo bavuga babihawe n'abavyeyi babo, ibyo bavuga bavyose mu Rwanda. Ntibitangaje rero iyo umuntu ariko aravuga amajambo ya muha. Jewe imbere yuko shiramo kino ntangura kuvuga bino bintu kuko ni ibintu byambabaje cyane. Ngomba ntangure ndabumvishe bino bintu yavuze kuri Apotre Mbayahaga. So wewe nyene muko muravyumva ibintu yagerageje kuvuga kuri Apotre Mbayahaga. So kuri jewe ni ibintu kuri jewe nto si by'agaciro cyane bivanye nuko umuntu afise famille, umuntu atunze umuryango, umuntu hari abantu benshi yashitse babaho kubera we ukamwita imbwa uri umuntu vraiment atagaciro nta nicubahiro vyogo. Ibaze rero umuntu ariko arita imbwa niwe muntu yitwa umu Apotre, niwe muntu avuga ko avugane n'Imana buri munsi, niwe muntu avuga ko so hagati y'uwo mugabo na Apotre Mbayahaga by'ukuri n'indarimbwa. Abantu benshi mwaragiye murakurikirana ibintu Mbayahaga akora. Mbayahaga mu biganiro byose atanga nibaza ko atagwanko canke atabintu avuga byo gucanishamwe abantu, ahubwo n'umuntu yagiye arabeshuza ibinyoma u Rwanda rwagiye rurakorerako. Muri kiganiro yamwise ko ngo hako yoririra Mbayahaga yopfuma aririra imbwa ya Prime canka akavuga imbwa ya Prime yapfuye. Ibi jewe n'ibintu mvuga gute, n'ibintu kuri jewe ndavyita burofa, kuri je ndavyita ko atamugabo yemera canka atamugabo w'inyankamugayo yoshora kuja kuri micro akavuga ibintu nk'ibi. Ikibi Mbayahaga yakoze kuri wewe Apotre Mutabazi niki kubona avugira u Burundi. Eske umuntu avugiye u Burundi none karabaye ingani karashize ingani ibintu mwebwe muvuga tugume tubifana ntitubivugurutse. Aho niho rero abanyarwanda bagoreye cyane benshi simvuza abanyarwanda bose muri rusangi kuko ndazi hari abanyarwanda benshi bahangayitse, hari abanyarwanda benshi babona ko ibyo bakora benshi muri baramanyanga. Niyo mpamvu nto bafata muri mu kivunga ngo ndabite ko bose bo baraba benshi. Uyu mugabo ndibuka neza muri za 2015 yarigeze kuvugishwa, hariho video yigeze kuvugishwa uvuga ko u Burundi bugiye guhura n'ibibazo iki muri propagande yarimwo. Uyu n'umuntu ashigikiye neza ko Burundi bwogwa mu manga, ariko arabesha arahumba. Twebwe abarundi dusenga Imana imwe rudende. Niyo mpamvu atampamvu nimwe izotuma Burundi buhura n'ibibazo kubera ko ibibazo twaciyemo twarabibonye. Twaraciye mu bibazo bikomeye cyane, twavuye kure cyane. Meshe Zami nagomba ndababwire ko hari abarundi bababajwe kandi benshi bakababazwa n'abanyarwanda, aho ubutegetsi bwari buhari bwashobora guha inzira abanyarwanda bakazanga gukora amabi. Icyo turabizi sivyo? Uyu mu Apotre rero Mutabazi jewe ibyo avuga sinoja ngaho onya ngo ndabikomante ko cyane, ni juste gutanga conseil no kumuha gasopo ku bintu ariko aragenda avuga kuri Apotre Mbayahaga. Apotre Mbayahaga simbwa ntunamugereranye n'imbwa. Apotre Mbayahaga n'umuntu w'umugabo kubera ko avugisha ukuri. Ibyo uri kuravuga byose ngaho ni utuntu abantu muze kugenda mumvirize bino biganiro, kino kiganiro yakoze n'ubuntu agenda fundikanya biboneka neza ko nawe nyene ari mu bantu bataye umutwe. Nimureke guta umutwe. Iyo umuntu muhanganye ku kibuga ca politiki ntucumwita imbwa. Oya, iyo umuntu muhanganye
ukorera ku vyiyumviro vyiwawe cyangwa ukora ku vyiyumviro vyiwe kubera ko muba muhanganye mu kibuga ca politiki nico bisigura ko ucumwitimbwa ukamwitimbwa so jewe ingeso ntiyashimishije cyane ingeso ntiyashimishije cyane niyo mpamvu nkoze kino kiganiro kugira ngo wewe Apotre Mutabazi ndaguhe gasopo kugeza isaha Mbayahaga n'umuntu aho yohagarara we nta naho uhagarara sivyo agaciro Mbayahaga afise ku barundi wewe ntako ufise kuko wewe ufise ingenga bitekerezo ya genocide Mbayahaga nawe ari muntu hajya kugira ngo anwanishe abantu ivyo rero bihagarika kubireka sivyo mwebwe muri ba Apotre b'abanyarwanda bari ngaha mu Burundi bakishingisha udushengero ngaha mu Burundi bari kuri mission y'u Rwanda ivyo turabizi sivyo wewe kugeza isaha nta n'urushengero ufise mugabo ukita mu Apotre wawe Apotre ubisoma n'abamaraya ubisoma n'abambuzi uwo Apotre no wahehe ko tuzi ko wewe amanyanga ufise wihaye kuvugira u Rwanda kugira ngo bakubone nyene witoneshe bakubone neza ko bibagira amanyanga aho uri umuntu w'umwescro wa mbere u Rwanda rufise namba hari umwescro wa mbere u Rwanda rufise ni wewe Apotre Mutabazi nta wundi so rero Mbayahaga nagomba nishire kuvyo wavuze Mbayahaga twebwe kuri twebwe abarundi turamuha agaciro gakomeye umuntu wese akunda uburundi turamuha agaciro gakomeye umupatriote wese turamuha agaciro gakomeye Mbayahaga n'umuntu yatahuye ko ari umurundi jana kwijana sivyo ari umurundi jana kwijana mu musera nagenda mbona ibiganiro mugenda mukora muvuga ngo Mbayahaga yarabahemukiye ngo Mbayahaga yagize ngo Mbayahaga mu bwoko bw'abatutsi ngo nta kunari kuvugira ubwoko bw'abahutu twebwe ivyo mu Burundi twarabisezeye guys twebwe mu Burundi ivyo ntavyo twebwe mu Burundi tufise ikibazo cyo kubaka Burundi bwacu gusa wavuze ngo Mbayahaga ngo akora ngo ara entertaininga kugira ngo atwibagize ngo ibitorongo ingorane z'ibitoro turimwo ngo ingorane eske mwe mu Rwanda mu entertaininga kugira ngo mwibagize abanyarwanda inki mwebwe inzara ntigere bice mwebwe ni muri kibazo c'inzara ko nuko wewe utarekure no kuvuga ivyo mu Rwanda kubera ko urazi ko atana kabiri womara uramutse uvuze ibyo mu Rwanda niyo mpamvu ndazi neza ibibazo ko mu bifise urabizi neza ko ibibazo mu bifise bro ibibazo murabifise ndazi neza ko ubizi ko mu bifise ariko ntushobora gukura ko n'umuntu kugira ngo bivuge so wewe ubandanye uvuga yamuhe Apotre Mbayahaga ageze ikibazo wavuze ngo nubwo yopfa ngo nimbwa yo bipfuye bro ari crazy Mbayahaga bapfuye nk'umugabo yapfuye nk'umuntu yashoboye gukorera igihugu kuko ivyo avuga no gukorera igihugu so rero ndazi ko kabajya kumva Mbayahaga ariko aravuga ibyo asanzwe avuga uyu mwanya Mbayahaga abanyamurenge nibo baza akamaro kiwe mwanya Mbayahaga hari abakongomani bazi akamaro kiwe niyo mpamvu rero murekerere gukuga cyane Mbayahaga n'umuntu w'agaciro ku gihugu umuntu w'agaciro ku gihugu kandi nzi neza ko nawe ubwawe umutinya nzi neza ko nawe ubwawe uzi neza Mbayahaga icamazi muri Uvira mwavuze ngo Uvira ngo agenda aravuga ngo Uvira ngo mwayifashe bigenze gute nta Uvira mwigeze mufata n'ubu mbona muri ko muri digadiga muri ko muvuga ko mugomba mugende Uvira ngo mamaze gushika ngo mu misozi ya Uvira ngo mamaze gushika hehe mugishika mu misozi ya Uvira hehe ibi byose ko muri ko mubikora kubera ko muzi ko abanyamurenge bagiye muri Uvira bafise inama na guverineri wo muri Uvira niko murashaka kuba destabiliza kugira ngo ntibagende muri Uvira kuko murazi neza ko ukubona nako abanyamurenge na guverineri wa Sud Kivu muri Uvira ni esheki kuri mwebwe niyo mpamvu riko muragira ama propagande ngo Uvira ngo igomba ifatwe ngo Uvira ngo igomba igire nte munyara ibi muri ko mubivuga kubera ko muzi muri Uvira ko hariho igikorwa cy'amahoro kiko kirakorerwayo hariho abanyamurenge hari abakongomani bakunda igihugu ariko barabivugira murazi neza ko ukubona ko abanyamurenge n'abakongomani ukubona ko abanyamurenge na Tshisekedi hari byinshi byungura
ku banyamurenge. Niyo mpamvu beko muragerageza gutega udutego muja ku mashosho media kugira ngo mubatera ubwoba mumve ko muri Uvira hafashwe ntibikunda. Muri Uvira mwarahavuye eske abanyarwanda ndabibariza kubera ko mugira uburoho bw'ikindi gihugu. Eske ntimufise igihugu ciwanyu ntimwocubaka ntimwogiteza imbere kubera ko mwaba mushaka Kongo. Ni kubera iki? Ni kubera iki? So ni mutenyenye muba ku Rwanda rw'iwanyu twakurundi rw'iwacu muvuge tuvuge hama ukuri niko kuzonesha kuko ndazi ko twebwe ibyo tuvuga tuba turi mukuri twebwe ibyo duvuga nta muntu duhohotera nikimenyamenya murabona ko baguma baza kudushimira ubushize murabona ko na Kenya yashoboye kurunga ikintu umwe ngahanye iravuga ati genda mu Burundi murabe ukuntu babigenza matora twebwe turakaruriro twebwe turi umutima wa Afrika twebwe uyu mwanya nitwe dutwara Afrika barundi so mushaka mutwita imbonera kure mutwita ibiki mutwita ngo ibigarasha mutwita intera hamwe mutwita iki ntituzohagarika kuvuga kugeza yaho uburundi muzobuvako mugasi niteze ko Burundi muzovako kubera ko turabizi neza akajagari ko mu Burundi akajagari ko muri Tanzania akajagari ko muri Kongo kuri mwebwe n'insinzi niyo mpamvu wamukiriye ubujagari mwebwe mubaho kubera ubujagari buri mu karere ivyo twarabimenye kandi ndazi ko umuti wanyu uri kumbabura umuti wanyu uri kuziko ndazi neza ko igihe kizogera mukabona neza ko mwakoze amakosa akomeye ubu ni turi muri bwa cagihe mwaza ngaha anya mukishingisha udushengero mukaza mwigisha ibintu kumbe muri ko mugerageza kumbe ni perereza ryo Rwanda ryaje mu dushengero sivyo ivyo turabizi twotanga nakaruro k'abakozi b'Imana bo mu Rwanda bari ngaha anya bagerageje kugutera akajagari bari nyuma y'akajagari kabaye mu Burundi turabizi cyane no so kubera ko Apotre Mbayahaga adashobora gukora ibyo mwe mukora muca mumwitimba imbwa vraiment why iyo umuntu adahuje ibitekerezo namwebwe muca mumwita imbwa imbwa ebana jewe vraiment ntituzopfa duhurije ku ciyumviro c'abanyarwanda c'inkotanyi muri rusange ntituzopfa tunahurije kuko mwebwe muri abantu babi cyane babi bagoye no kubana nyimba hari umuntu wa mbere agoye kubana bien sûr n'umunyarwanda ibyo biganiro byo gucanishamwo izo mvugo zo gucanishamwo muguba mugenda muvuga nta naho bizobageza ntushobora kuvuga nga kuri za mikuru kita umuntu ngo niyimbwa ntushobora si byiza nta nico bimara si byiza iyo umuntu mudahurije ku cyumviro uramu uburenganzira bwiwe turi muri demokrasi yaho umuntu wese afise kuvuga ibyo ashaka yaho umuntu wese afise gukorera uwashaka mwebwe nyimba muri abakozi ba Kagame twe turabakozi bane urumva twe turabakozi b'u Burundi muri abakozi b'u Rwanda turabakozi b'u Burundi ingorane biri he ingorane biri ariko Imana ishimwe ntiyapfuye nkuko mwabishaka kuko ndazi ko ubunya uburi kuri mikuru uri kuvuga ibindi ni gute ushobora gukora ikiganiro cy'iminota 50 uri kuvuga umuntu umwe uwo muntu vraiment ntabaguteye ubwo bamuzamwemera so ndiko ndaha gasopo uyu mugabo ntazosubire gukora ibiganiro nk'abiki muga sinahura ukuntu abantu bashobora kugenda bagakurikirana ikirofa nk'iki mukabona ikigogi ni gute ushobora kwita abantu umuntu ngo niyimbwa ni gute ushobora muganagiye mbona abantu muri commentaire baguhaye kabisa baguhaye babonye neza ko ivyo uriko uravuga ataco bimaze ivyo uriko uravuga ataco bivara sivyo twebwe abarundi turamukunda Mbayahaga abarundi turakunda president wacu abarundi turakunda twese turimbonera kure tugushirira aho ushaka so turakunda cyane yari juste gutanga ubutumwa no guha gasopo iyi ngegera Apotre Mutabazi ntidukunda twebwe abantu binjirira abantu muri faso nk'iyi so turakunda cyane ciao